ibyo ntibidukanga ubwo dutuye kukanga ariko n'amafaranga kandi tuguma dupanga bashobora twivanga bagashaka kuzana ibihanga bamushaka kudukanga tubazaniye ibisanga tuturami b'abahanga ubwo dukura ibihanga mukije cyane ndabifuriza umunsi mwiza umuntu wese ahaherereye yese nk'uko mwamaze kubibona kuri microphone mwe kumwe na Kirazira boga dola seso aka mtanto hapo mwezi jua murabizire yuko tutigera tunanirwa tutigera tuzimya amabuji no kubazana ibintu bishasha uno musire tuje muri industry ya Buja Flavor aho turi kumwe n'umwe mu basitari bariko barabikora neza kandi bafise impano zitandukanye kandi impano kweri iboneka. Rero imbere yuko dushobora gutangura muswe kubona ibyo twabazaniye urashobora gufyonda subscribe ugafyonda na share na commentaire kuri page yacu YouTube yacu ni Nawe TV, Facebook yacu ni Nawe TV. Uhejeje rero turashobora guca kudusatira ikibazo cyane. Okay, rero uno mustari amashuku yibaza ati uno musi turi kumwe n'umustari nde? Uno musi rero turi kumwe n'umustari ninde? Nice kid. Yes sir. Ni Nice Kid. Nice Kid asanzwe namaze kubivuga. Nice Kid ni umwe mu bana bafise impano kandi bagira bakurane impano yo kuririmba. Afise impano kweri arayumvamo. Ndibaza umuntu wese karadukurikirana aza kubona impano y'uwo muntu turi kumwe. Nice Kid yatanguye kwiyumvira iby'umuziki cyane. Ngo je no vuga yuko natanguye kwiyumvira ibintu by'umuziki ma 2015 ufise kuva utanguye ibintu by'umuziki umaze gukora indirimbo zingaho umaze gukora muri studio? Aha, kubyo wanje ngiwa mfise muri studio kandi nandire mufise gusa ahubwo nyene ndiko ndaraba ukuntu nokora ibintu kagenda neza. Nice Kid arafise aramaze kuva ubu aramaze kuronka management ifise abo afise umutima wo gufasha abakagurukira ubana afise talent kamfasha. Yes, turabizi neza yuko Nawe TV turakurikirana n'ababosi batari bake. Umubosi wese ariko arakurikirana kino kiganiro mwamaze kumva icifuzo cy'umwana arashaka ubufasha. Nice Kid, imbere rero yuko usaba ubufasha dushaka kwanza umanze ucishirize ko gato aba boss bariko baradukurikirana kuba turadukurikirana n'aba boss cyane. Rero reka ubakishize kakantu kamwe gusa ko kubarabara pana birefu kantu ko kubahabura nka Nice Kid babona impano bagira bafasha. Yeah, I like shocky body my designer ereka niwe nitamukazana ora nibaza kukibatakuma. Yeah, atakuma ukunogenda from my Niger genda ngoma ndashushanya kunkuba ngenda gukunda sana. Yeah, okay, hey shaka wegereza sinkukunda shaka wegereza ndibaza mumaze kubibona ni impano n'ibindi rero akari nyuma karahinda. Umuntu wese utekera kurikirana kino kiganiro ahubwo muhamagare agume urabi impano. Nawe TV ikene dukora turaza nko muri quartier tukarondera bamwe mu bana bafise impano zitandukanye. Sizi gusa ndibaza ko nyimba wifuza kubona impano z'abana uzozura cha kuri Nawe TV uzobona nyinshi cyane. Rero uno musi rero niho mwamaze kumva uwo turi kumwe ni Nice Kid twaje muri industry ya Buja Flavor aho rero muko murumviriza impano z'uwo muntu turi kumwe. Nice Kid uriga mbega? Ego, bishoboka gute kushora kuririmba kandi wiga biragukundira cyane? ya umuziki ndawuha umwanya wayo amashuri nawe akabandanya. Okay, Nice Kid shaka kukubaza ikibazo. Biraboneka yuko winjiye muri industry ukiri muto cyane. Abavyeyi barabigukundira? Hariho abavyeyi badakunda ibintu by'imiziki biyumvira ngo ushobora kuzana ingeso mbi. Abavyeyi bawe barabikwemerera ibintu byo kuririmba imiziki? Ego, abavyeyi banje barabinyemerera kandi nashora nagiye mu performinga banyetse umutima baraza kumfasha. Abavyeyi bawe vraiment je
banyumvise naragiye nk'umwumvire. Nice Kid, rero tushaka udushire kakandi kantu uduhonde akandi kantu kubwenge nyene kandi shaka unyereke akantu ukubita akantu wifonde hanyene apana akantu uba warapanze upanga akantu hanyene ukubite hamwe n'uri kararaba wese avuga ati Pete afise impano si Razi akantu ndabona gupanga bisaba kwanza kwenda kuyumvira. Nkaho umwanya nacho Nice Kid, ufise indirimbo zingaho maze kwandika? Mfise indirimbo zirenga 3 umaze kwandika ufise mu kanya. Ariko nta ndirimbo nimwe urakora muri studio? Oya, ndimo ndakora muri studio gusa samedi ushaka kunja muri studio. Wararose uburyo ushobora gukoresha muri studio wenyene ku bwawe wimenya cyane? Hari umuntu yagufasha? Wimenya. Asa urashaka kuducishiriza ko basi kamwe mu ndirimbo yindi wawe waranditse? Banaranditse. Umukobwa mwiza itondo kiza narahinda kurota mu rukundo ndakwibonamwo erega ni wewe wunzamwo mumbera mvera umutaka ntanyagirwa niko mutama kugira aniko biraza. Okay, Nice Kid, shaka ndakubaza. Okay, Nice Kid, nike rero kintu wovuga kuri industry ya Beja Flavor cyotuma kwera umuziki w'u Burundi ushobora gushika nkaho wifuza wowe cyangwa kwanza umuziki w'u Burundi wowe uri ku bwawe ubona ugeze he? Ubona ugeze kugeza mu rungana gute? Uhaye nka posa wowe nka posa zingahe? Mubisanzwe umuziki w'u Burundi utera imbere kwatera imbere gusa ahubwo abantu bica umuziki cyambere na mbere y'amaradiyo. Washaka gusohora indirimbo akubwira abayigirire promo abantu utamufashe no mwicare kajya nk'iradiyo nk'iyi ya mbere na mbere kwanza ica abasani ni ujya buja buja nigeze gica abasani sana good ati good urasohora indirimbo urayijyanye urayigirire promo none ushize indirimbo nani umunota umwe umazeyo ese abantu bazumva gute? Ushatse kuvuga yuko ushobora gutanga indirimbo muri Buja FM bagire promotion bakayishiramo nka rimwe? Apana rimwe ahubwo umunota umwe kubaye ko byageze babitambaye ko bishobora kuba ibi ndabivuze mfise impamvu babitambaye ko rero cyo tubwira impamvu imwe basi bituma uvuze ushinye kuvuga kuri Buja FM. Jewe kubi wanje nizo namani nikunda kuvuga kawaida ibyo bintu mbazi tumanda basavye mugume supportinga mufashe no kwikuma mumvise yuko ata manager afise ariko mwamaze kubona ndibaza umuntu wese karakurikina yabonye impano y'umuntu reka rero natwe supportinge twe tubasaba ibintu byinshi nukuri murabona ko twitanga uraze nk'uyo navuye kugira shike mu mpango rero niyo mpamvu umuntu wese karabiraba ushireko subscribe yawe ushireko commentaire yawe na partage yawe ukoze cyane ndibaza tuzohurira mu ijuru kandi tuzokuvugira imbere y'Imana kwabikoze hama rero Nice Kid reka tugushimire cyane kubona washoboye kuduha umwanya wawe ukabana natwe ukatwihanganira tugashobora gushikiriza impano yawe imbere y'abakunzi ba nawe kandi namwe mwakoze vraiment umutima muzo wamane kuko hari n'abandi bafite impano zitandukanye yego vraiment kandi muzagiye. Yesa nagomba mvuga aka kajambo umuntu wese yumva afise impano kweri impano yiyo apana babandi yiyitirira umuntu wese afise impano ashobora kutwandikira musi video muri commentaire ukatwandikira ukaturungikira kuduha kandi kantu kanyuma
kugira ngo n'abafanzi bavuge ati Nice Kid yadusezeye neza twatanguranye neza n'abariko barakurikirana ikiganiro cyose igihe baryohewe n'undi munsi wumvise ari Nice Kid yari bazomenye yuko badashobora kuva ku murongo Nice Kid dusikira kano ku bwenge kamwe kuri naje canemera buri munsi ndicarana ndikimtari yica sibya kera butwara amaze guca karika muri news twababona nk'abakaca mbabwiza ukuri jewe ubwami ndabushaka yazanye kuraka kwishi kandi kutaboneka abigira bajinga njeje kubafunika hunga umwami nguyara je kubitwa nkuba muki be Nice Kid kuba nkunda amatera amakashi kubw'inoti nyinshi bandondeza na karashi sino kwitapa kandi sino kuyemera muri rap tegi wacu turahabura Nice Kid kuki akantu karyoshe wari wakabisi iyo nakubwira naho atugashire wari gwakubwira ati birasanzwe ubwo n'ibindi bicaza biboshe binyeretse yuko ufise akandi kantu karyoshe cyuko nagira ndagusezera mugabo shaka basi umurikira kandi kantu kanyuma no kuri kwima so ndagusezera nta kindi no kuri kwima sura kukugora kanyuma kubera ko ndabonye yuko akaryoshe wakabitse mu nyuma reka radushireka kandi kantu karyoshe kandi sana ambo ureo mamereze na vina ya nga vina ya nga sawa action ntayisi dukanga mu mujyi hari ibisanga ibyo nibidukanga ubwo dutuye kukanga ariko n'amafaranga kandi tuguma dupanga bashobora twivanga bagashaka kuzana ibihanga bamushaka kudukanga tubazaniye ibisanga tuturami babahanga bose dukura ibihanga no murikiranga nganga yes abakunzi bacu bakunzi bo kujya kunywa no kuryama ndibaza mumaze kubona impano ziri mu bwaruka bw'Uburundi kabisa nagomeza kubwira ati nukuri nyimba uri kuraraba ino interview yacu udashoboye gufasha umuntu nukuri nyimba ufise uburyo udashoboye kumufasha novuga yuko wobusa n'umuntu utifuriza iterambere ubwaruka bw'Uburundi kandi nukuri ko Imana turabibasavye mudufashe